Igobere turi ku kivi nkuko abatangakori bari barabisavye bavuga bati ubumashini baraburonse bati ariko kubukoresha ntibiriko biroroha. Twaje twiha ihangiro rero yuko twokwigisha abatangakori tubasanze ku kivi kubera benshi ari abadandaza, twagira duti boza tukabasanga hafi y'aho bakorera. Murabona aho ngaha mu Buyenzi turi hafi y'isoko ku metero zitarenga 200 y'isoko, kugira ntagire umudandaza n'umwe avuga yuko yabuze akanya kuza kwiga kano kamashini. Nkuko mwabibonye rero abakozi bacu bariko barabigisha uko gakora. Akamashini rero nkuko mubizi ntigahindura uko umudandaza asanzwe akora urudandaza rwiwe, ahubwo kaza gufasha kugira ngo ntihagire ikori na rimwe ritakara. Ko nkuko mubizi ikiguzi cy'ikidandaza cyose kigizwe n'ibice bikuru bitatu. Hari ikiguzi umudandaza yakiranguyeko, hariho inyungu yiwe, hariho n'ikori. Inyungu y'umudandaza ija ku mudandaza nyene, inyungu nayo ikori nayo ikaja muri leta. Ako kamashini kaza gufasha rero kugira ngo umuce wose umenyekane vuba bwango kandi ivyo wategerezwa kuja. Izi nyigisho ariko zibera ikibiriraho aha mu Bujumbura, kuba mu Buyenzi ziko zibera ngaha kuri Paroisse Saint Augustin mino sare murimwo, aho muri Asiatique biriko bibera kuri Centre Islamique, kugira ngo muri Asiatique baje hafi, kuba muri Centre Ville ko bibera muri Seprodric ni abakozi ba Obere bari. Twamenyesha kandi neza aho biriko birabera ngaha i Bujumbura eka na hagati mu gihugu, n'abatanga amashini baba bahari, ugakeneye bagenda bakaguhaye ugaca ugenda unize. Hagati mu gihugu naho biriko birabera i Gitega, ko birabera mu Rumonge, i Muyinga n'Ingozi. Ibibanza mw'itangazo Igobere cyasohoye biratomoye neza. I Gitega biriko bibera kuri sare bita Parumere, i Muyinga ni Hotel Ishimwe, mu Rumonge muri centre communautaire aho bita ku Baporoti. Hanyuma mu zindi ntara naho ukeneye kwiga akamashini agenda ariko cyabere kimwegereye kiri hafi yiwe kugira ngo yige kandi amenye gukoresha ako kamashini.